twagerageje gukora Uburundi bwambaye kuvuga ati ane twakoze Uburundi bwambaye byerekana ko Uburundi burarima bukimbura biharage ibigo iki byose uburo ibi byose mubonye imbere yacu inkoko zikozwe mu rwamfu izikozwe mu mahuba n'intaretare ibiseke bikozwe mu bugwegwe ibindi bintu bikozwe mu muhivu ibi bifise amadese atandukanye bikozwe mu kintu ntibarinde kuja kugura ibintu byo mu mahanga kandi natwe Abarundi dushoboye gukora ibintu nyene vyiza bashobora gushariza. Murabona ni Greater Division produit menshi bafise ngaha bagira dusigure mbega ibintu biri ngaha muriko murabona bimaze iki bikora iki kugira tubashe kubwira abari muhira bataraza ngaha kugira baje kugira bisumira. Urakomeye? Neza. Siko mingi? Aranda te. Wagiye heko naheruka uri muri Bujahi TV. Okay. Meruka. Naguheruka uri mu Rwanda. Mbega tudere ku rumwe uyu mugabo mbona yitwa Darius kandi ni papa je mu buryo bw'impemu agira atubwire ngene bimeze ngaha ibi nibiki. Okay, murakoze. Abayiko ndababwira ibi bintu reka mbanze ndabereka ibindi vya mbere cyane gose ibi turabihereza ko twebwe nkuko babivuze dukora muri shiramwe ryitwa Greater Division Group. Rero dufise amatoilette hari yitwa VIP n'indi twita ordinaire. Iyi rero muriko murabona ku ma écran yanyu iyi ni ordinaire. Aho rero bitandukanye na VIP ni mwegere ino ndahabereke neza niho muca mu bitahura. Ntangure VIP kubera Bujahi TV muri VIP. Iyi rero VIP murabona yuko Erike wafasha gutya iyi VIP rero murabona ukungene bimeze ni ibintu biryoshe cyane gose. Iyi ni siège toilette. Iyi rero baricara gutya. Reka renda bibasigurire nicaye niho mushaka kubimenya neza. Iyi ni lavabo. Iyi iri ngaha sinzi ko muyibona ni urinoir. Hama aha naho dushira ama papier de toilette. Hama rero iyo umuntu ahejeje gukora bya bintu bikuru bimwe bitanga amahoro izi toilette zacu zi mu bwoko bufasha kugwanya genre toilette zigwanya kijya kidaca coronavirus. Ibintu byose dukora Gabera tubikoresha amaguru. Aha rero kugira ushase urafyonda gutya. Hariho amazi dukoresha barimo produit twita Blue Pack sinzi ko moyinzanira Blue Pack ngije hajya anike. Niko twita Blue Pack tukavanga n'amazi. Abantu bakoresha izi toilette odeur y'amadeshe ntusura kandi kuyumva wumva i odeur yi Blue Pack imota neza. Bera ndagusavye yimotereze kugira ngo abariko baradukurikirana bumvirize ingene bimeze bitanga amahoro. Entre Darius arazi kwamamaza. Kamota neza cyane gose niyo rero iyi odeur ibiri ngaha muri no toilette yiwacu. Ikibazo turatugira iyo tubitwaye mu misi mikuru abantu barababura mu misi mikuru bakaguma bari muri toilette kubera iki toilette VIP iraryoshe haba akaodeur keza cyane. Jux ubikorereko. Hama iyi rero niyo twita VIP ijya twatanguye kubera ku bwa mbere ni ordinaire aho bitandukaniye nuko VIP ibifise vyose biba biri muri toilette uhejeje vyose hama aha naho mu gukaraba urapuya ngaha nyene ugakaraba amazi. Mbega Darius iyo biheje munahejeje kugira bijye nyine wavuze bice bigenda gutemura uko ngene bigendekana agendamo umuntu umwe canke murahigenda muhindukiza. Oya ufite muri toilette hagenda ko umuntu umwe sivyo hama avuyeyo tuba dufise abakozi baca bagira isuku muri toilette kugira ngo tugwanye za ngwara za ma infection urinaire bacterie usanga biri ngaha ibintu vy'ama urabona catu fyonda nyene n'ama desinfectant tukagira neza ku buryo ugira kabiri yinjiye asanga toilette imeze neza cyane gose. Iyi rero niyo twita toilette VIP. Hama nababwiye yuko ijya ordinaire iba iri ngaha hanze ijya lavabo tukaca bakarabira hanze. Rero izi toilette zacu zikora
ahantu henshi hatandukanye turazikoresha mu madote mu mariage turazikoresha ku site de construction turazikoresha nk'uko nyene mubona i festival made in Burundi aha n'amatoilette yacu ariko arakora turazikoresha aussi no mu mazu hari abantu bagira nk'imanza nkawe Bella urabona ko nawe uri umustar wo muri Buja Hit TV nka wewe urazwi abagukurikirana ni benshi cyane gose umunsi uzogira ubona mariage cyangwe urubanza muhira ugatumira abantu benshi c'est-à-dire yuko udashaka ko bakoresha toilette yo munzi wawe kuko ari gikoresha toilette yo munzi wawe ugasanga barazishe aussi hariho n'ubusuma abantu bagenda ugasanga muri chambre ukabaza ati mwari mugiye he akabwira ko baragiye kurondera toilette rero izizi wa kugira ngo nabo bantu nyene barazikoresha dufashe urubanza kumererwa neza cyane Darius nogenda iyi je ni ibintu mukora umengo ni bishasha mu gihugu cyacu ishyumviro cyavuye hehe mbega ibintu kugira mu byumvire byavuye kuki iki cyiyumviro cyo kuzana amatoilette portable ni kubera mutavuganye n'umurongozi wacu mu CEO wacu yitwa Ndabi iki cyiyumviro cyaje igihe papa wiwe yari nibaza ko muzomurongo ntarasha ico cyiyumviro caje igihe ndabigengesere Thierry ashobora kuba avukana na ndabigengesere Trésor muri bino bintu tubona by'amasabuni nimba n'amasabuni cyane ji n'amasabuni mugabo nababwiye ko bituza kugira ubwa nyuma hariho ikindi dukora kijanye n'amavidange yo mu turakora amavidange Great Division ko tufise amatoilette vidange ntuyibagira amafosse septique sinzi ko mwoza ngaha mu Karaba agerageje kugira kino cyafish cyacu ibi byose nariko ndakubwira birasigura amatoilette yacu arakora aha hose ubona ku ma cérémonie ku ma funérailles site de construction mariage d'autres concerts croisades n'ibindi urabona turafise naho mudukora ama vidange byose turabikora ego ubu rero ndashobora ivyama amasavon dukora hamwe n'amaparfum iyi mubona ngaha ni savon yitwa murabona ingene yitwa ngaha ni savon ikorerwa mu ishirahamwe ryacu iyi savon rero ni imiti izaje urashobora kuyikoresha mu gukoropa urashobora kuyikoresha mu koza toilette urashobora kuyikoresha uriko urakoza ivyombo urashobora kuyikoresha mu koza umudugo urongera kandi ukayikoresha uriko uranamesa rero iyo uyimesesheje usanga ifise aka odeur keza bera ntibisaba yuko ngusura kandi kwisiga parfum no iyi odeur yonyene iba iri ku muzi bisara ama iyi nayo ni parfum iyi parfum nayo mu kuyikoresha urafata utubusho dutandatu twiyi ukadusuka mu maritiro abiri cankwe ukayishira muri aka kantu kaga pistole ubona gutya ukaca ugenda yaba ku ntebe ugagira gutya ugahanagura yaba kuri toilette ugahanagura ndakubwiye yuko ubumvise ukungene inzi icimota cyangwa toilette icimota ikibazo ugira ikibazo c'abashitsi uguma abashitsi baguma binjira basohoka ibindi ko ndababwira c'est une réalité hama ikindi kintu kuri iki ntababwiye kuri savo yacu urabona hari amasabuni usanga ukoresha ugasanga urogeje nk'ibintu kibaza ngo wakuyeho umucafu wose aka iyo ukogesheje isafuriya cyangwa isahani yawe c'est-à-dire amabactéries yose tujya dukoko tuba turimwo hari udukoko tuba turi udashaka kubonesha amaso twose turapfa ku mpanda direct ego umva rero mu byo dukora aha wabonye sinde ko cameraman yogira turafise ifise couleur iya blue turafise iriya nayo nene ifise nijya n'amakuru atandukanye sino vyose akora co kimwe ego Bella Darius turi ngaha ni mbere cyane yo aha ni mbere imbere ya stade mbega nk'abatazosho ifa igahera nk'umuntu yo barondera television kugira agire ico yigurira muri ibi bintu byanyu ibikoresho byanyu Okay, reka ndababwira aho dukorera haroroshe cyane gose sinzi abantu benshi umenga bazi kuri Kibunoa ni mu Kigobe ufashe ijya ambassade ya Etats-Unis uri kuramanuka urashikira Kibunoa
ushikiye Kibunowa uramanuka harakonga kari ikiraro hama ushitse kuri akonga kari ku kiraro uravye kuri gauche yawe ucubona ahantu hari etage ya deux niveaux ifise igicapa canditseko Great Advigen aha kuri carte de visite ni Kigobe Nord Avenue des États-Unis numéro 87 Bujumbura Burundi niho turi. Reka tubashimire cyane Darius ku buryo mushobora kudusigurira hari abarundi benshi batazi ku ibintu bihari muga ndizera ko Bujahi tiri ngaho kubwagira bayoboka canke babone iterambere. Ego murakoze Bujahi TV kubona mwatugendeye hama tukagerageza kubasigura ivyo dukora nukuri turahaye kaze abadukurikiranye bose kuri kino kinyamakuru canyu mbe ni kinyamakuru TV online TV online okay kuri TV online karibu mwese kuri yo adresse tubahaye karibu no nga muri festival ntirahera izohera le 6 juin tuzoba turi ngaho kugira ngo tubafashe kandi ikindi kintu nashaka guhereza ko nuko iyi societe yacu Great Advigen yaje kugira ngo tugwanye umucafu mu gisagara cacu aussi turagira na cleaning ya mabiro turagira clean ho tuba turi hama kubijana na toilette naho nyine turi ngaha kugira ngo dufashe abantu dufashe mu bikorane dufashe mu mafoire dufashe ku manda dufashe ahantu hose ashobora guhuza abantu babiri kuko urabizi yuko umuntu arakenera toilette ariko mu guhereza nashaka guhamagara uwo dukorana yitwa Anik aze ashikirize akantu uyu n'umuntu akora neza cyane gose Anik karibu si ni chaba baciwe vice president ni vice uyu n'umuntu w'umuchef aradutwara nyene nta kundi murakoze cyane ko mica bona batamuzi n'umutante wa juste Alain Juste Trésor ego umutante wa Trésor no yaye vraiment ni twebwe twari twamaye mutahe uretse ko nyene byabiye bintu urabona ivyo umuntu hata Burachi atera intambwe acika muri Bujahi TV hanyuma rero ahi wacu nibaza ko mugenzanje bibabwivyo byose ibintu vyiza cyane bijanye n'isuku yabwiye kwisunga aha twaje mu gihugu cy'u Burundi cyose tushaka guhindura amateka y'abantu mu guhindura amateka urumva hari umuntu abona toilette kera uberetse toilette urabizi bace batwara hari inyuma kure ariko twebwe dufise ama toilette mwicarana zimwe zo mu nde muricarana uri hose n'ubwo ngo no mu nzu ushatse gusomera igitabo ni vyiza cyane kuko dufite ama produit amota neza gose twaje guhindura amateka kugira ngo twerekane yuko kasugumwe abantu benshi barakanegrije ugasanga ruguru zo aratera imbere cyane gose kubaka inzu nziza mugabo twahite negera yibuka benshi bafite imanze birabagora cyane kudugana y'abantu turi ngaha ku bwanyu rero kugira nahe hose turabakurikira abantu bafite inenga hibujumbura bafite ama anniversaire turazanaho imatwarete yacu kugira ntibazigwa ko none inzu baragira deva asanga ibishanga n'izindi ngwara ndetse kwera abantu babiga abana murazi barakarirwa n'ama infection y'irindere zindi ngwara mu bimba byirondoka nivyo turabigwanya cyane gose turagira amavidaniro twebwe mwaye meza cyane isuku ryose aha naho turi mwabibonye na covid nta muntu yinjira tumupimye ubushuhe kugira ngo turabe ntaze kwanduza abandi murakoze cyane Anike bivuze neza cyane gose uyu rero n'umuntu wacu ngaha muri Great Advigen Group tumufise tuba dufise ibintu byinshi rero abadukurikirana kuri no TV online ya Bujahi TV mwarahezagiwe murakoze reka tubashimire cyane abakize Great Advigen Group ko bashoboye kutuganiriza bakatwereka muri bimwe bakora reka tuvuge ngo mukomeze iterambere no kuzana creativity mu gihugu cyacu murakoze cyane nyamakuru wa Bujahi TV kwa tubonye ibintu biri ngaha turabagateka tukuganize tukubaze mbega mwebwe ni nkiki mwaje kumurikira abarundi pardon sinawe kibazo niki impamvu muri ngaha turazi kari Foire niki kintu mwaje kumurikira abarundi okay twebwe turi ngaha anye nka societe yitwa Sanesta ikaba yavutse izina ry'amazina y'abantu jewe n'umwana wanje Sandrine Anesta ikivamo Sanesta hanyuma tukaba dukora ikintu cyitwa ipiripiri piment pâte bien concentré twariyumviye ati ko hari amapiripiri menshi y'amazi umuntu ntiyoshaka kugerageza iri un peu concentré amazi meze neza niho twiyumviriye turayikora niyo yitwa piment Sanesta
ntidukora no kuvuga tukore n'amachipsi kubera hari amachipsi y'ibiraya tuvuga ati kubera ko umuntu atogerageza n'izindi chips hanyuma umunsi umwe ndavyiyumvira hanyuma ndagerageza chips ndaziha abantu baraguta ndazitwara mu exposition mbona bazikunze cyane ndavuga ati wow reka rero tubibandanye voilà bya bintu bakora vuga byo kwironderera koko nibaza ko atakazi ifise ko guha abajene nico gikorwa wakoze cyo kwiyumvira gukora iyo piripiri mbega ipiripiri yawe uyikoze ishobora kumara igihe kingana gute ego bon piripiri kumara mu marasho kumara 6 donc tugenda turagira experience uko imisi igenda iragenda kuvuga ngo Sandrine ipiripiri ndayiguze nkayitwara ndashobora kuyimaza muhira amezi 6 itarononekara bon yugaye niho ishobora kumara 6 mois donc nibisigura ko uyuguruye izo cimara 6 mois bizovana n'ingene uyikonserva mu guyikonserva neza izashobora kurenza 1 mois 2 mois kandi iki sikintu wo konsoma ukimare 6 mois donc naho coba kisa n'igikomeye nticoba kikiri ciza donc ni kanti tubona ko ishobora kumara au plus ukwezi yoba yaheze uhoho urabona biriko biraza ko muri no foire kubusanzwe atari ngaha anye musanzwe mukorera he twebwe tusanzwe tubikorera mu Kinanira mugabo turabiriva mu alimentation donc tutari muri foire biraboneka muri alimentation yego reka tugushimire Sandrine sawa murakoze namwe bakunzi ba bude bakunzi ba tambuka turaba ibintu bitari bike ngaha meze neza turi Bujahi TV turabanya makuru twadushimye kuvugana namwe turi Foire mbega mwe muri ko mumurikira iki ko tubamurikira ivyo dukora tubereka nyene kugira dushobore kwereka ibintu byiza byo baradushorera nabo nyene ibi ni ibintu byakozwe na wewe mama wanje jona hama urabona ko ngaha anye ndabona ari nkiki ni ego ubuhinga bitanguye ryari bibi kuva kera biramaze kenza tubikora urabona mufise n'impuzu z'ibitenge igiciro kiri hasi cyane canke mwaradugije ko ari muri foire oya igiciro nico kimwe naho tuba tubikorera ubusanzwe mukorera he akenshi muri mise viva ego niho tubikorera reka tuvuge ngo merci twako turagerageza kuganira n'abantu bari ngahanye uko bimeze na bino birata nyene byose hari mugabo navyo nyene ni made in Burundi akorera mu Kibenga bakunzi ba Bujahi TV murabona ko Abarundi barashoboye mwage mubona ibintu bitandukanye mubona amaboko yacu murabona ko iterambere rimeze neza mu gihugu cacu murakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Bujahi TV namahoro muri foire rero turabanyamakuru ba Bujahi TV twashimye kuganira namwe ko turiko turagenda turaba ibintu biriko birakorerwa ngaha mbega nkamwe muriko murikira iki Abarundi turiko mumurikira iki nibiki mwazanye ngaha byo kumurikira Abarundi ibi byose mubona imbere yacu inkoko zikozwe mu rwamfu izikozwe mu mahuba n'intaretare ibiseke bikozwe mu bugwegwe ibindi bintu bikozwe mu muhivu ibi bifise amadese atandukanye bikozwe mu kintu umuhivu ngo ibi bintu biriko bikorwa n'amaboko yanyu nkuko dusanzwe mukora mbega ntibibafata umwanya muri ko mbona umengo ni ibintu bigoye umwanya ni muremure twicaye tukaruha ku mugoroba tukagodoka tukaryama tugasubira gutyo imisi yose mbega nimba atari ibanga ngahanye ko tuzi ko turi muri foire ku busanzwe musanzwe mubikorera hehe ibikorwa byanyu jewe ndi umunyagitega ego wavuye igitego cyo kumurika bintu navuye abantu benshi aribo Abarundi baje kumurika ibintu byinshi mbega mwebwe muri ngaha kubera iki mwaje kumurika iki niki kintu mwazaniye Abarundi
Burundi twaje kubereka ibikorwa dukora kugira ngo babashe kudushorera babashe gutunga ibikorwa dukora twebwe abarundi nyene twikorera ntibarinde kuja kugura ibintu byo mu mahanga kandi natwe abarundi dushoboye gukora ibintu nyene vyiza bashobora gushariza igihugu cacu kamera neza. Ibi ni ibikorwa byakozwe n'amaboko y'abarundi. Ego murarenze no kuri mukora utuntu twiza ku busanzwe musanzwe mukorera hehe mutari muri foire? Baturi umwanya wari wose ni kuri mise viva. Mukora muri mise viva. Reka tuvuge ngo murakoze cyane. Namwe murakoze kutugendera. Karibu kati. Sawa murakoze. None ngaha anye umuntu nk'iki iyo umuntu ashaka kukigura. Ndiba hari ibintu byinshi bazi gukora murabona ko harimo bagerageje gukora Uburundi bwambaye kuvuga ati ane twakoze Uburundi bwambaye byerekana ko Uburundi burarima bukimbura biharage ibigo iki byose uburo yego urabona kuri mu Burundi turashoboye rwose. Sinzi ko muri kumubibona abakunzi ba Buja TV ni Uburundi bwambaye ibigori ibiharage ingano soya utuntu dukina uburo umuceri amasaka ni jone n'ivyema na soya n'ibintu mubona ko Tanganyika tuba twifitiye n'ifi zose agerageza gukora nyene kugira ngo abarundi nyene baronke ibintu bagura bashobora kugira dekoro ariho hose. Bakunzi ba turabizi ko mudukurikirana muri benshi cyane abari hagati mu gihugu canke abari hanze y'u Burundi murabona ko Uburundi bushoboye Uburundi turashoboye. Ngaha rero hari block cya kinyobwa cy'umuhanzi araho Bruce Melody niwe ndakiziho kino kinyobwa block tuhasanze umukobwa mwiza niwe ariko bino bintu turakwakiye kuri ndabaramukije ego ikintu cya mbere mbega iyo unyweye block uba wumva umeze wumva mu mubiri wawe umeze neza cyane ntumeneka umutwe genre nyene mu mubiri wawe wumva dazi nk'umuntu atazi iki kinyobwa cya block yo mubwira ko ari ikinyobwa kimeze gute? Bon ni ikinyobwa nk'ibindi ariko irafise gu yisangije ego kiri alcoolize genre ni nka Henken ariko gu yayo ntabwo ari co kimwe na Henken ya Henken ni Bralud be oya sinebazi kumenga ibintu by'inzoga nawe ntabyuzi ufata buke yene winywera block nywa block gusa ni block cyangwa ni blocker ni block ya block beer nako nisomera ngo blocker ni hatari muri kudandaza ku biciro meze gute hanze muri ko mudandaza gute ngaha muri ko mudandaza gute? Bon ngaha ni nka promotion hanze ni 4500 ariko twebwe ngaha ni 3500 ego nk'umuntu ashaka kunywa nka tubiri agatambuka neza naho unywa 10 uguma umeze neza cyane ego mu gatondo maze sindatangura amasaha cyari kare uremeweho kugafata cyane gose mu kanya ndendeye amasaha murakoze turabandanya twe dushinga tuvuga ati reka tubabaze utu tuntu mbega mwe muri ngaha niki kintu mwaje kumurikira abarundi? Twebwe twitwa PAM Business Company ni shirahamwe Innova donc ni entreprise innovatrice tugira marketing publicité et vente nos produits ziri à base de citron tukora amasabuni harimo amasabuni yo koza ivyombo Osha hariho amasabuni gel de douche derme hariho turafise hand wash nziza zitwa soft turafise na Sani ni shampoo itagira sulfate umuntu ayoze imishatsi yo nticika kandi kwera hakozwe ama produit yacu arimwe indimu hari ukuntu iyo Sani uyoze iyo shampoo mu mutwe donc irakura mwimba
ego nk'irya derma iyo gel de douche irakura ama allergie iyi soft nayo ya hand wash donc mu maboko hari ukuntu uyikaravye ntigusiga kumwera ijya osha yo koza ivyombo nayo iri concentre ushobora kuza urayidiriwa ushobora kugabaniriza umukozi ukayidiriwa iragwira cane kandi kirahuri kica gikayangana ugira ni gishasha iyi business imaze igihe kingana gute ikora mu Burundi turacari bashasha ariko twaje gushigikira wa mugambi wa president avuga ngo dukura amaboko mu mpuzu twaje tuje yego nk'umuntu iheze umuntu abakeneye yobarondera gute yobaronka gute dusanzwe dukorera hahoze ex Econet Leo hahoze Econet Leo muri A6 A7 ego nandi ahantu muzosanga izisabuni mu mashop turafise ama brochure anye zikozwe à base de citron ni mu ndimu ego reka Bude bakunze babuja TV mbana iza kubashishikariza muze mwigurira utuntu tumeze neza mwe mukiri muhira mbibutsa ko Foire Made itariki 6 mubandanye muze mugure kandi muri benshi ego karibu cane ibiciro vyiza tugurisha ibiciro ama prix ari moins cher ibiciro ciza cane sani shampoo ni 4500 tufise hand wash nini nya ya 700 ml ni 5500 ntonya ya 500 ml ni 4500 Delma gel de douche tuyigurisha 6500 hamwe na Osha yo z'ivyombo tuyigurisha 5500 murakoze cane karibu muri pamu kandi hari abakobwa beza bariko murabibona ko ari abakobwa beza murashaka kuza rero burya ibintu byiza nyine hari n'abantu beza sinzi ko nawe mwabibonye cyane kandi merci beaucoup ego umusi mwiza cyane